GM Films, Chronos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa ico wabubikije ubuzima buguha ico wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Nagiye mu ibarabara aho muri ubwo buzo nakuye indwara nyinshi zitandukanye, ndwara umutima, ndwara toromba, ndwara ibintu byinshi. Nta inkuru yanjye y'ubuzima yarazungurutse, irazunguruka no mu bitaro aho nahuriye na Marayika Mutabazi aje mu ishusho ry'umugabo wawe. Ntabuze iyo nja niyumva, ntazi uzondihira amafaranga y'ibitaro, ntabyo mfite mfungura. Ibyo byose yarabikoze, arambwira ngo tekana mubyeyi, arandihira amafaranga y'ibitaro. Sinasubiye kwicwa n'inzara, agafana yarakampaga, arambera umwana, arongera aransubiza mu byiringiro. Ndakubesha, numvaga amengo no kwigumira mu bitaro kuko ntaho nari mfise ndi buje, ntaho nari mfise ntahanja. Imana nayirebera imfubyi n'abapfakazi, ati humura mwana wanje, ati byo ndabizi. Numva nyakuntunga umugabo wawe, ati mama turafite iyo utaha, ndagucure, nzana umutuka ndagucure. Nari mafise ca ndaturika ndamubwira ibyanjye byose, ko nta cepfo na ruguru mfise, ko ntaho mfise nja. Ati humura muvyeyi, ati ngi wanje. Nihashikanye ngaho muri paradizo, ca mubona n'umugore wiwe, umugisha w'umuvyeyi mwana wanje, ca mubona n'umugore wiwe nawe. Imana yabahuje, muhuje umutima, muhuje urugwiro, ucuranyakira, unyakiriza yombi. Umuvyeyi nakwibarutse, ntiwanyinuba, uransasira heza, unyibagiza amabwa yose nabonye. Ndanezerewe ku bwanyu, narasubiye kwiyumva ko ndi umuntu, narose umunezero ntigeze ngira. Ndafise amahoro, nambereye byose. Sishaka kubona amaso yavamo amusozi, aya maso ntago akeneye kuvamo amusozi. Nisanze mu muryango, ubu ndumva nkomeye. Imana yankoreye igitangaza, yamuze n'ikiza nk'iki, yankorera ikiza. Urambwira ngo kariba kahiye, ati mubyeyi ndagutekera iki? Isi yawe twumiza, ihangane mwiza, icyo ubonekeje amaso urakizigama mu mutima. Iyo rere
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza muri hose. Mwiriwe canke mwamsevanye na murere. My name is Frank, the answer iyi ni African TV. So no munsi dufise umutumire adasanzwe. Numwe umutumire afise inkuru idasanzwe y'urukundo yagiye iravugwa cyane muri iki gisagara. Ni inkuru y'urukundo rwa King na Diva. Yes, mwagiye mwumva inkuru zitandukanye, ibihuha byinshi bigiye bitandukanye ku rukundo rwabo. Ariko no munsi twashimye kumubazanira kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ndetse atange n'umuco. Turakwakiri. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Uramutse abakunzi ba African TV? Abakunzi ba African TV, Mara Imana bane namwe kandi yongera bane na Diva ayabifurije. Yes. Uno munsi twashaka yuko uza kutuganirira ndetse utange n'umuco ku bakunzi bacu n'abakunzi banyu ku nkuru urukundo rwanyu ukiratangaje byagenze gute no munsi mu rugo mubanye gute? Urukundo rwacu rumeze neza. Iyo mvuga ngo rumeze neza nuko ruba rumeze neza. Nige umuntu avuga ikintu gihari canke kidahari ariko ivyo ngiye kuvuga ni ibintu bihari. N'urukundo ruhari ruryoshe. Nkunda kumubwira sheri wanje ati ndi umufana w'urukundo rwacu. Twagwanye intambara nyinshi kugira ngo tugere ku ntambwe tugeze ku uyu munsi kugira ngo twitwe kapo ya King and Diva. So dushima Imana cyane yabanye natwe mu ntambara zose twaciyemo. Imana yari kumwe natwe. Mu bisanzwe kubafatiye inkuru hejuru babifashe nk'ukuri. Ahako urabizi neza ko hari igihe ikinyoma nacyo kigira ibimenyetso bigaragara nk'aho menga niko kuri, ariko kwari ukuri guhishije mu kinyoma. Burya imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Yes, urakoze cyane. Ko tukigira kabiri Diva. Hari inkuru zagiye ziracana ko cyane gose zimwe bamwe bafata nk'ibihuha abandi bafata nk'ukuri. Ariko Imana ishimwe no musi turi kumwe nawe kugira ngo kumbure ushobore kuduha ukuri. Inkuru ivuga yuko mwa mufitanye isano n'umugabo wawe King Sabas. Mbega yoba ari ukuri mwavyakiriye gute? Omar, nagira ndagushimire byimva mutima. Wambaye hafi muri runo rugamba nariko ndagwana. Iyo ataba wewe sinibaze ko nari kuba naratsinze rujya rugamba. Iciyumviro wazanye bijya nico cantabaye. Hari ikintu kimwe cyonyene twokora cotuma atamenya uwuriwe cangwe ngo hazemo isanira ry'umuryango wawe muri uko kwihorera. Ndi n'iciyumviro igikenewe gihari no kuguhindurira karanga muntu n'umwidondoro wawe tugakuramo izina rya so Rwansibo kuko Smash ararizi. Tate naho byogenda gute ntiyo kwigera umenya uwuriwe. Cyo cyumviro wumva gute? Omar, cyo cyumviro cawe ndagishigikiye nico. Kari kambanye. Kujya twavyimvire niko vyagenze. Nasanze afise karanga muntu yanje. Iciza nuko twari twamukenyoye kare. Byakugendekeye gute? Cyose twabitunganyije. Omar, sivise ukuntu na kumwe no gushimira kubera ko igikorwa wankoreye n'ubwitange werekanye birengeye kure niyo. Ariko kubera ko nagaruje amafaranga atari make Smash yari yanyaze papa, nari niyumvire yuko no guhamwo imiliyoni 10. Kumbure nubwo ari make ntazoburisha afasha. Nkuko babivuze inkuru y'ubuzima bwacu iratangaje cyane. Reka ndakubwira mu ncama kuko byagenze. Ufite je nakuriye mu muryango wo mugabo wanje kandi atavyonze ko je nari umwana umuryango w'umugabo wanje watoye mu bitaro yaratawe. Rero barantora barandera jewe nkuranzi neza yuko ndi umwana wo muri ugo rugo. Mu gihe umugabo wanje nawe yari yaratawe n'uwo muryango nakuriyemo jewe, ariko kumva zitabavuyeko. Igihe rero cyarageze umugabo wanje aza gukora akazi k'ikiboyi muri ugo muryango je nakuriyemo. Mu yandi majambo mu rugo kwa se niho rero inkuru y'urukundo rwacu yatanguriye. Niho mu nyuma hazi inkuru itwumvisha yuko twaba tuvukana. Umubano w'urukundo rwacu turawusambura. Urumva yuko tumaze gusambura urukundo, umwe aje hariya uwundi aje hariya, umwe ari mu mubabaro yuko yatakaje umukunzi wiwe, kuko mu by'ukuri ndi imbere y'Imana n'imbere y'abadukurikirana twarakundana rwa rukundo
rudashingiye ku kintu na kimwe urabyumva nanjye ndi umwana yita kwa bosi hakunda umuntu yiswa ngo ni umuboyi urumva ko ari urukundo ruryoshye icyo namenyesha abakunzi bariko baradukurikirana canke abumvise ayo majambo bakayafata nk'ukuri banyemerere ndabaho kuri kwa nyako bafite ikinyoma bafise ndashaka aho gisambura bakira ukuri kwa nyako icyo ndashaka kubabwira rero ni uko umugisha w'umuntu atahana na hamwe ushobora kujya kandi imana nikuvuga ko ikintu uza wizere yuko izogishitsa isezerano ry'imana niyo ryoca mu muriro ntirishobora gusha niyo ryoca mu ruzi ntirishobora gutwagwa so igihe rero cyarageze inkuru irazunguruka dusanga jewe na King nta sano na rito dufitanye tumaze kumva aratasana na rito dufitanye uravyumva ivyakurikiye urukundo rwacu rwavutse bushasha ahubwo ndetse ruzanana n'inguvu nyinshi arizo zavyaye iyi meza tubona ngaha uyu munsi rero ndi Madame King Sabas. Yes. Wavyakiriye gute igihe wasanga ufitanye isano n'umugabo wawe? Faniki. No kubesha byarangoye cyane kwakira. Cyari ikibazo kinkomereye cyane. Kuko ikintu cya mbere cyangoye kwakira ni kwiyumvisha uburyo ngiye gutakaza umukunzi wanje nakunze gusumba abandi bose mu isi. Ikindi cya kabiri ni ukwemera kwakira uburibwe n'umubabaro bwo kwiyumvisha uburyo ababyeyi bandeze nise papa na mama kuva nkivuka ariko ngasanga sibo babyeyi banje urumva ko cyari ikintu gikomeye cyane ku ruhande rwanje ku ruhande rwa King nawe muzamurondera mu mwibarize ariko wumve ko je bitari byoroshe. Tate reka nambaye ndagushimire cyane gose buriya ishima umuntu yaturishije akanwa rirenze ibimaze umuntu yohabwa. Izo miliyoni 10 nibyo nayo ndazikeneye amafaranga menshi ariko nanjye nyemerera ndagusaba ikintu kimwe. Buriya kino gikorwa cyawe nagitanguye nk'akazi ariko ibihe twagenda tumarana umutima wanjye watangiye gutera ukundi kuntu naje ndakurabisha ijisho rimwe ariko mu nyuma natangiye gushirako n'irindi rya kabiri. Izo ngaruka z'iyo nkuru zaradukurikiranye kugeza mu nteguro z'ubugeni bwacu. Iyumvire nko ku ruhande rwa papa wa King kwiyumvisha yuko agiye gukwesha umukobwa wiwe ku muhungu yavyaye akongera akiyumvisha uburyo agiye guherekeza umuhungu wiwe gukwa umukobwa wiwe kuko jewe ega nasa nk'umukobwa wiwe kuva nkiri uruyoya nari umwana wiwe nahoshe mvuga papa urumva ko byari ibintu bigoye cyane ariko muri ibyo byose Imana yarabibayemo yaratubaye hafi kuko urukundo rusumba inkomezi urupfu. Rero urukundo rwaratsinze ubu uye ndi wa King nawe ni wa Diva. Urakoze cyane Diva. Ikibazo gikurikira nk'umuntu yatawe n'abavyeyi hama kandi n'umugabo wawe atabwa n'abavyeyi niye manuro woha abavyeyi bata abana babo ndetse n'abavyeyi biba abana mu bitaro kugira ngo bashimishe ingo zabo? Icyo nobwira abavyeyi ni ukubibutsa yuko imbuto itewe niyimera. Icyo nobwira abavyeyi ni ukubabwira yuko imbuto itewe niyimera. Niba ubivye urwango wimbura urwango, niba ubivye urukundo wimbura urukundo. Nagomba kubabwira yuko aba bana bavyagwa ntibaronka uburere bagakurira mwibarabara bakurana inzigo y'akazikira bakumva boja kwihorera kuri babavyeyi babavyara ntibabarere nkuko byagiye bidushikira kuri je na King kuko nubwo tutabivuze byose hano nitwabivugira byose nawe cyuvyumva ko hari intambara zagiye ziraba hagati yacu n'abavyeyi badutaye. Rero mwa abavyeyi muri ko muravyara sino bifuriza kuvyara gusa no bifuriza kuvyara munarera kubera ko iyo ugiye kuvyara umwana udashoboye kumurera nta kindi kintu biri kuramarira igihugu atari inzigo y'akazikira abana baca bakurana kuko abo bana bakeneye urukundo bakeneye affection y'abavyeyi. Rero hako wajya kuvyara umwana uzi neza ko udashoboye kumurera zirekere kuko none umusadu uzobuhaye igihugu. Diva
n'abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye ndetse batawe n'abavyeyi nicyo kintu mutegekanya canke mwakoze kugira ngo namwebwe mushobore gufasha abana batabwa n'abavyeyi babo? Jewe n'umutware wanje twabonye neza y'Imana kandi iyo neza Imana yatugiriye twagomba kwiyumvira uburyo natwe dushobora kwigeza mu bandi bana bashoboye gukurira muri ubwo buzima kuko tuzi uburibwe tuzi uburyo bijyana so kuko abo bana bakurira muri ubwo buzima bakurira mu ibarabara bagakurira muri ubwo buzima bubishe uretse kuronka uburere bwiza bahura n'ibindi bibazo byinshi byo kubura icyo barya byo kubura aho baryama byo kubura ibyo bambara ni byinshi cyane bagenda babura so rero twebwe ntitwareze amaboko twarasabye Imana yuko yodufasha uburyo twashobora kubera umugisha bene abo bana. Jewe rero n'umutware wanje twaciye dushyiraho ikigo cyo gufasha bene abo bana bakuriye muri ubwo buzima. Ni by'ukuri nivyoroshe ariko Imana nyene izogendera bidushoboza kubera ko abo bana baba bakeneye urukundo, bakeneye kwitabwaho, byibura urukundo bataboneye muri babavyeyi twebwe tugomba kurubereka kandi Imana nizo tuma bikunda nizo bidushoboza ko twenyine nta kintu kimwe twoshobora. Bakunzi muri kumadukurikirana mwumvise umugambi wa Diva n'umutware wiwe wogira ngo bashobore gufasha abandi bana, ushobora kuri mu Burundi, ushobora kuri mu mahanga, ushobora no gushigikira uno mugambi kugira ngo abana bari mwibarabara canke batawe n'abavyeyi babo nabo nyine bashobore kuronka rwa rukundo. Bakunzi bacu twese turabarundi ariko ntituyobewe ko kamara ubusa ariko kandi tubiri tuvurana ubufu, ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara uburyi. Ubwihugwa mwacumvise kadwere kuri Diva akabazo k'amatsiko Diva, twumvise yuko abavyeyi bakurize atari abo bakuvyaye, mbega ubu warateye intambwe yo kurondera abavyeyi baho? Naragerageje uko nshoboye kose mu nkomezi zanje aho zigarukira narateye iyo ntambwe ndarondeza abavyeyi banje ariko narabahebuye. Ikintu cyonyine nashoboye gushikako narose amazina ya mama. Nicyo kintu cyonyine nashoboye kuronka kugeza zino saha nta yandi makuru mfise. Diva nimba atari banga utubwira amazina ya mama wawe? Bambwiye yuko mama wanje yitwa Muhawe nawe Variete. So rero niba ariho niba atakiriho nta kintu na kimwe nzi. Bakunzi bacu ikiganiro naha gihereye ariko mwumvise ukuri k'urukundo rwabo ndetse n'ubuzima bwabo. Abarafise amakenga ku buzima bwabo mwavyumvise, amakenga here hama ukuri n'ukunyu. Diva ndagushimiye cyane. Nakoze cyane. Yego. Yes, naho busubira kumbure mu bindi biganiro byo kuri African TV. Merci. Ciao. Unyemerera iki kintu kimwe. Fasha izo miliyoni 10 zawe zigumane. Tati, mu by'ukuri uwo nkeneye ni wewe gusumbya amafaranga kuko nisanze mu rukundo rwawe. Omar, ikintu savye cari gito cyane kuri jewe, ariko ikibazo gihari nuko iciyumviro uzanye kidashobora gukunda. Impamvu ni imwe, nuko umutima wanje wamaze kuba inyego y'undi muntu, ndetse n'ingamba zose nagwanye kwari kugira ngo ndamwegukira. Hamwe naramwiguze ahandi ndamukingira, naciye mu bigeragezo vyinshi kugira ngo negukire urukundo rwiwe. Rero nta ntambwe isubira inyuma ngomba gutera, ntegerezwa kugenda ndamugana. Ahubwo ni nago rugamba rwa nyuma nashaka kumfasha. Nayo ubundi ivyo ko je nawe twoja mu rukundo ndagusavye subiza hasi sukamwo mabisi. Omar, ndagusavye ntiduteranwe n'akamanyu k'umutsima. Ive, nukuri ndagushimiye cyane ukuntu unyitavye. Ariko je bijya bintu vyari vyambabaje kubona ushobora kugira ikintu nkakijya ukakigira ibanga.
ariko waragize ibanga hewe je narumiwe hamwe sigara numva ni none niyivete ariko aragira ibintu nk'ibyo ariko none nk'ubu kujya kuntu n'ukuri ariko arimvira ngene yoshobora kumponya n'inda yose ntihagire n'umuntu n'umwe asigara umuntu ameze gutyo none ntaba ari igisigo jewe n'ukuri nagize ubwoba ndajugumira ndavuga none ubu none ari kuba yungutse iki senge ku vy'ukuri imana ihimbazwe icubahiro kigaruke ku mana aya mashimwe agaruke ku mana imana yo mwijuru ivyumve erega senge twari duhonye inda ya senge yose yari ihonye kari kabaye yari hindutse amatongo iyo kurima mu mwimbwija n'inyabutongo n'ukuri ariko imana yarayidutabaye erega naje hajya sinari gusigara ni imana yabishatse kugira ngo bikunde turokoke erega ive ubu tuba turiko turabarizwa mu kahise no kwibukwa ntituba tucibukwa ibaze urugo rwose n'ibibondo yo nimva ziba zaramaze kumera kw'ivyatsi ico iyo ndaciyumviriye nkacibuka nukuri warakoze cyane iyo utahaseruka ngo habere intwari nukuri tubona nyene ni baba baciye bashirako imyugariro ku rugo rero igihe urugo ruhonyemwe abantu bashiramo imyugariro niko bimeze nukuri ariko imana yarahabaye yarakoresheje ibiti n'amabuye ariko kubona ikoresha umutima wawe gayive n'ubu sindatora ubwenge senge ni kuri hubwo nanje reka ndagusaba imbabazi kuko vy'ukuri sinabaye umwana mwiza mu muryango n'amakosa menshi nagukoreye nongera ndayakorera n'umuryango ni kuri ndasavye imbabazi je novuga ati kijya kintu cabaye ni nk'imana yantije akaryo abafransa nibo babivuga neza ngo opportunité ni kuri n'imana yampaye iyo opportunité kugira ngo bikunde nanje basi ndonke n'ikintu ciciza nkorera umuryango wanje erega senge urazi ko ndagusigaranye ari wewe nyene senge nukuri ndakubwije ukuri kungene numva umutima wanje umeze sinzi numva nokuri byiza guhera mu gitondo kugera mu ijoro nkori byiza kugira ngo ndabe ko ibi binakoze no vyibagirisha ivyiza noba ndiko ndakora n'Imana ikavuga ati byukuri ngujya Nowa wanje mwisi ni Yvette na hivyo ujya mudamu Mukadiyodoni ashanatihana kazi yake jewe amaraso yiwe sinzoyaharugwako hajya hanu nataha kuri somo ngo yihane ni kuri Imana ntizomumbaza ariko burya reka kandi isenge burya twese muri kahise kacu ntabwo twara abantu beza usanga ahantu twavuye ari ahantu habi mwiyarara ariko Imana itugirira ikigongo senge ni kuri zico mbona iki gihe sico guciranira imanza ngo umuntu arabe agatose kari kwa mugenzi wataravyikiga kiri wiwe kubera nico kwisuzuma umwe wese ku gatwe kiwe akaraba ibitameze neza akaraba ingeso mbi ziri muri we akazihindura bigikunda bikiri ku murango ijambo ry'Imana rivuga ngo nimudodore muzugururirwa nimusabe muzoronga ujya mu gudamu nawe niyumvirijwe ry'Imana Imana izomuharira kuko Imana nta nzigo Mungu hana hasira natabikora atajijua shauri yake ndemeye warashitse ku musaraba kandi Imana yishimira abantu bihana Ive Imana irazi kwihanganira abana bayo sivyo naho dukora ibi amakosa ariko rero je nukuri nabonye ko ubu washitse ku musaraba nyene kandi ugiye kuba umuntu mushasha rero Imana izokomeza kukugirira neza ndabizi n'agafaranga warukunda igihe ugwiza injuro amen hanyuma Ive karibu uraba mu nzu ufungure ntambara kunywa ugenda utora urazi yuko jewe nta ngorane nigumira ngaha niterami nta ngorane kweri senge ni kuri murakoze cyane ariko
burya ndi ibikorwa c'Imana ndafunze ntabwo ndiko ndafungura hariho amasaha ataragera ntashobora gufungura impundu ntibungwa ubibike nzobifungura ikindi gihe numva wakenyeye wakenyeye vrema nukuri Imana izokugirira neza Diva mwananje mu minsi iheze wambajije story y'ubuzima bwanje ndibaza narakubwiye ntakunyegeje n'ikintu na kimwe hama nanje ndifuza kumenya inkuru y'ubuzima bwawe umugabo wawe yambwiye ko mwese mwari abana mwatawe mutari muzi ababyeyi mugabo we ngo yaje kumenya ababyeyi be hamaga Diva mwananje ibyawe se bimeze gute nawe waje kubona ababyeyi mama ababyeyi banje twarabonanye narabarose Gian Films, Good News Films, Double Favor without limits.